Ndasubiriye kubaha mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari hirya no hino ku mugabane w'Abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'Abanyaburaya, abari hirya no hino ku mugabane wa Aziya, badukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ibicimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyona no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose. Abadukurikira muherereye ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, abari muri Kivu y'uburaruko, namwe kandi turasubiye kubaha iyambu mwese. Amakuru azindukiye ngaha rero ariko aravugwa n'intambara yaraye imose, intambara ya Mose muri iri joro ibintu vyabaye nabi cane. Ingabo z'igihugu c'Uburundi zasubiye kugabwa kw'igitero gikomakomeye cane cavuye mu muhari M23 iravuga ko itazoheba kugaba ibitero ku ngabo z'igihugu c'Uburundi na FARDC aho bariko baragwanira hamwe muri Kirorigwe. Kirorigwe ni agace karaye gafashwe n'umuhari M23, ni mu gihe hariyo ingabo z'igihugu c'Uburundi. Iyo kampi nayo ikaba yasambuwe, aho ingabo z'igihugu c'Uburundi zari kumwe na FARDC nazo zikaba zaciye ziteshwa iyo kampi zigata zikomoka. Ibintu bibandanya kuba bibi cane ngaho mu gihugu c'Uburundi, ubwo abasirikari nabo bariko bararungikwa ngaho muri izo ngwano, bakaba bavuga ko badasigura imvo bariko bararungikwa kugwana na M23 muri izo ngwano ziriko zirabera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Abatari bake ngaha mu gihugu c'Uburundi barabona ko ibintu bigiye gusambura igihugu. Mu bushakashatsi Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode aciye avuga ko igisirikari kigiye gusambuka bivanye n'intwazangabo zifise amapeti yo hejuru ziriko ziratoroka igisirikari, abandi bakaba bariko barafungwa. Aravuga ko hari bamwe baciye barungikwa kurongora ingabo ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bagaca bavuga ko batazokwigira bajayo bivanye n'ibiriko biragenda bishikira ingabo zagiye zirungikwa ngaho muri ico gihugu, aho abamajoro batandukanye bari bagiye barongoye igisirikari canke ingabo muri ico gihugu zagiye zijana na FARDC na Wazalendo ku rugamba, ariko FARDC na Wazalendo bakiruka bagahunga bagata ingabo z'igihugu c'Uburundi ku rugamba zigasigara zonyine. Bikavuga ko kandi aho babaga bagiye ku rugamba kugwana n'umuhari M23 nta bigwanisho bikwiye, nta bikoresho bikwiye babaga bafise. Nivyo baba bafise FARDC yaca ibihungana urugamba ikiruka ikarubatana. Nivyo vyatumye ko umumajoro yaratwaye ingabo zari ku rugamba muri Mushaki yaciye ategeka ko izo ngabo zose bahunga. Iyo bataza guhunga ko yababwiye ko nibatahunga muri ako gace bagomba bose kuhahonera. Baciye bata urugamba nabo barahunga bakurikira FARDC na Wazalendo bo bari bagiye kare. Mu nyuma izo ngabo zihejeje guhunga zaciye zurizwa indege zizanwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abo basirikari kugeza amangaya barafunze, bapfungiye ahantu hatazwi gushika ubu, ariko vyikekwa nuko bari mw'iperereza ry'Uburundi ariho bapfungiye mu makampi ya gisirikari atandukanye ajejwe iperereza. Ivyo rero bikaba vyibonekeza ko ibintu bibandanya biba bibi mu gisirikare, ko hari abariko baranana kuzosubira kuja ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho bagenda bavuga ko rero bariko baragarariza amategeko y'igihugu ndetse n'ay'igisirikari c'Uburundi. Ivyo bikibonekeza ko nibabandanya kuko bagiriza ko bagarariza amategeko bizohava bisambura igisirikare, kuko bariko baravuga ko niboca babapfunga ivy'igisoda bazoca bagiheba
bagahita bakivamwo kuko vyibonekeza ko ibintu bibandanya kuba bibi cane, abasoda bariko barahemukirwa ariko ntibabashe kumvirizwa n'ababatwara ngo hamenyekane imvo ziriko ziratuma baheba ico gisoda c'u Burundi. Baravuga ko zija nta ntwazangabo majana 3 zaciye zirungikwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivugwa ko zahevye urugamba zigahunga, zitagomba gupfungwa ahubwo bagomba kumvirizwa hakamenyekana icatumye baheba urwo rugamba ruriko rurabera ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abakongomani bo nabo ubwabo biribonekeza ko vyaciye biyangara. Perezida wa Kenya William Ruto aheruka kubwira umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, amubwira ko ivye vyamunaniye, vyaramuyobeye, ntazi gutwara igihugu. Abo bagwanyi nibo babahaye indaro, nibo batuma abagwanyi ba M23 babandanya kuguma mu gihugu bivanye nuko ivyo baciye bagenda bashira mu masezerano canke bapfunditse mu masezerano bataciye bayashira mu ngiro. Ivyo bikabandanya gutera indyane zikomakomeye cane, kandi ko agomba kwemera ko M23 ari abakongomani atari abanyarwanda, nkuko William Ruto yaciye abibwira Felix Tshisekedi. Ariko Tshisekedi nawe nta heba kuko we abandanya kuvuga ko ari abanyarwanda bateye igihugu. N'abarundi iyo bava ngaha mu gihugu baca barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bababwira ko bagiye kugwanya abanyarwanda bateye igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe M23 nayo ivuga ko mu gihe Uburundi butavana ingabo mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ko bazobona amasomo canke ibihano. Ingabo z'igihugu c'u Burundi ndetse Uburundi muri rusange buzobona isomo buzohabwa n'uyo muhari M23. Atakindi rero no kwica abasirikari babwo, ndere kandi murazi ko hari n'abaciye bafatwa nk'imbohe bagafatwa na M23. Bakaba basaba ko igihugu c'u Burundi co gira ico gikoze kugira ngo kije kugarukana abo barundi baciye bafatirwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abasirikari benshi rero barapfunze ngaho mu Cibitoke, abandi bapfungiye mu Bujumbura bazira kwagirizwa ko baciye banana bakagarariza amategeko y'igisirikare. Hari Lieutenant Colonel yaciye abwirwa ko agomba kujabukana ingabo ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, ariko yaciye aheba, aravuga ati nimushaka muzonyice. Yaciye fata ibikoresho vyose yari afise arabipfungirana, aha urupfunguzo uwumugendanira aca afata imoto. Ahejeje gufata imoto yaciye arinyegeza, amara indwi yose yinyegeje arondera passport. Ahejeje kubona passport ngo yaciye asohoka igihugu. Ivyo kandi vyaranabaye ku mukapiteni yari asanzwe afise urugo mu Bujumbura, ariko yarasanzwe aba ngaho mu Cibitoke, gaca ahamagagwa n'abatwara ikampi yarimo aho yari yatashe mu Bujumbura yagiye mwikonje. Ahejeje kugaruka ageze mu ikambi bamubwira ko hari ico bamuronderera, baciye bamubwira ko agomba kwitegura iryo joro ko yagomba kujabuka mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ahejeje kumviriza ayo makuru ntiyaciye avyanka, yaremeye nk'umusirikare bisanzwe, ariko ngo nawe yaraciye arondera ukungene atoroka aho muri iyo kampi. Kuri ubu ngubu nawe yarondeye pasiporo arajabuka aja mu mahanga. Ivyo vyose biribonekeza ko rero ngo igisirikari gishobora kuzosambuka umwanya ku mwanya, ariko cane cane abahoze muri ex-FAB ndetse na ex-FNL nibo bariko bararungikwa ngaho mu gihugu ca Kongo kuja kurasigwayo cane. Abahoze muri FDD nabo ngo barajanwayo, ariko ngo bajayo igitigiri gikeyi. Bikibonekeza ko rero ngo bishobora navyo gusambura igisoda c'u Burundi, kandi ngo cari igisoda cari gitanguye kubakika, cari gitangiye kugira aho cerekeza canke kigana naho kigishika.
kugira ngo amakuru nk'aya uze urayaronka aho uzoba wibereye. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone. Amakuru n'ibiganiro tugenda dutohoza umwanya ku mwanya, amakuru akazoja agushikira aho uzoba uherereye hose, haba ku isi ndetse na ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi.